ya finale gikombe cha Super Coupe ya Espagne, aho ubona ko kino gikombe cha Super Coupe ya Espagne yaba Barcelona na Real Madrid nizo ekipe zigera kuri zibiri zimaze gutahukana inshuro nyinshi, usivye yuko Barcelona iri hejuru mu nshuro imaze gutahukana kino gikombe cha Super Coupe ya Espagne kuri Real Madrid, kuko Barcelona imaze gutahukana inshuro zigera kuri 14, Real Madrid igifise inshuro zigera kuri 13. Bivuze ngo ku munsi wa Real Madrid, ku munsi w'Imana hamwe na Real Madrid gitwara baregariza na ekipe yitwa FC Barcelona mu nshuro imaze gutwara kana kino gikombe cha Super Coupe Espagne 14 kuri 14. Barcelona rero yageze muri finale na itsinze, Real Madrid yageze muri finale itsinze, bose bagize clean sheet, kubusa abandi bitatu kubusa, nta wagize nta winjije igitsindo, ariko kandi ku munsi wa Fede Valverde yasakirikanye ndetse n'utwa Jude Bellingham, ariko Levo imaze kwandika ubonye nemeza ko atamukinga n'umwe Real Madrid afite ikibazo, bose baraza kuba bahari ku rukino go ku munsi w'Imana. Barcelona Real Madrid El Classico igira kabiri muri no saison, nyuma y'iya mbere yabaye muri La Liga, muri champion Barcelona batsinda 4-0 yerekeza 66 kwezi kw'icumi. Ico bahuriza ko bose yaba bakinyi yaba n'abamenyereza barahuriza ku buryo Classico ya mbere igomba kubitandukanya na Classico yo ku munsi w'Imana. Uravye amajambo witwa Rodrigo yatangaje nyuma ya match, ukaraba amajambo witwa Chomeni yatangaje nyuma ya match, ukaraba n'ivyo Nego Martinez yavuze nyuma ya match, bose barahuza neza yuko Classico ku munsi w'Imana iza kuba ari Classico itandukanye n'uburyo Classico ya mbere yo muri championnat yakinywe Barcelona batsinda ibitsindo bigera kuri 4 ekobusa ekipe yo ku munsi ekipe ya Real Madrid. Ku munsi w'Imana rero muri Classico twitegeko ku migwi yose. Classico ya Messi guye Classico nyene. Ijambo Classico ntirizo kwigera rihinduka ngo ni amicale, ntirizo kwigera rihinduka ngo ni gikombe, ntirizo kwigera rihinduka ngo ni championnat. Turabizi ngo Real Madrid barafise iyo slogan abafana babo bavuga ngo imbere y'igikombe ngo ntiturasha. Ariko abantu barabona ifoto Barcelona maze bitwara batsinze. Abantu barabona ifoto iri kuri screen za kamera. Barcelona yaje kugarika Real Madrid ibitsindo 3-1. Harimo igitsindo ca Gavi, harimo igitsindo ca Lewandowski na Pedri. Nukuvuga ngo Barcelona na Real Madrid aho bigeze uno munsi, je ntumbwira ngo ni kuri finale y'igikombe, ntumbwira ngo ni muri La Liga, ntumbwira ngo ni hehe. Zirahuye ego. Bose bagomba kuza bakaniye ku buryo bwati Classico isiguye Classico. Imbere yuko navuga ngo kiza kwitwa finale y'igikombe, yari iboneka muri Classico igihe cyose igomba guhoraho. Uno musara abana bo muri academy nkuko Jose Mourinho yakunze ko bavuga ati babigisha kwanka Real Madrid gusumba ko bakunda equipe yabo. Aba bana nka Pablo Gavi ubona kuri Classico yotanga ivyo fise vyose agafuma pfira mu kibuga, mugabo akabona Barcelona itsinze Real Madrid. Mu gihe iyo Real Madrid yamaze kurema abo bana nka ba Vinicius Junior ndetse na ba Rodrigo Goes bamaze kwigirira ico cizere, bakabona ko aba grand joueur. Bavuga ati twebwe twatsinda Barcelona twareka twe tugomba gutsinda buri equipe duhura. Nico kintu cyambere kigomba kuryosha Classico. Baza bafise umuwoza afise envie yo gutsinda, bagendera kuri histoire, bagendera ku kogera bonyene baba biyumva mwico gihe. Classico ari Classico. Rero je ku munsi w'Imana ngende ku rukino Barcelona yakinye, nkagendera ku Real Madrid yakinye ejo, ni presque 50-50. Kuko yaba Real Madrid nari niteze je mu mbere ya Mallorca siyo nabonye, yaba Barcelona nari niteze imbere ya Bilbao nayo siyo nabonye. Kuko kwa Barcelona vraiment je narabaye decision no kubesha. Kwa Barcelona bakinyi nabonye mu kibuga match yose n'umugabo witwa Martinez n'umugabo witwa Paco Barça, abandi bose bari basanzwe bari kuri niveau mbi vraiment. Lamine Yamal warabona yuko karacafise ubwo bwo kavuye mu mvune no bwo koko kamaze kwimva ko aka grand joueur kago Shak Baro gakoze ko kagomba kwerekana ko aka grand joueur kandi rimwe na rimwe bigakunda. Kakinyi imipira mike myiza mugabo ubona ko nakana kagifise ubwo bwo kavuye mu mvune bashobora gasubiza. Sinzi ko abonye uyu musore yitwa musore bari bacunganye yitwa gute umusaza Yuri Berchichi yamuteye tackle match gitangura kirikare. Atusha kuri ya cheville nyene neza. Yamara catangura gukina n'ubwo. Vuga ati mwanya n'umwanya ndashobora gusubirayo. Turiko tubona Barcelona Rafinha mubi. Jewe ntari bwigere mbona kuva mu isezi tangura. Mwico gihe Barcelona bimaze gutakara. Niri kwirakina Pedri Gonzalez bicho bimuhanga.
Pablo Gavi ivyiwe uno munsi bishingiyemo ubwiyahuzi gusumba gukina. Casado ni Casado atangwa kunyereka ngo azoheza sezo atari Casado mwiza twabonye kuko biragaragara yuko umwana atangwa kugira uburuhe wazukaraba kunde wazukaraba Barde n'ubundi nta bishasha. Nico ndakubwira nabonye Martinez mbona Pau Kubarsi mpindukije amaso kwa Real Madrid sinabonye Vini sinabonye Mbappe sinabonye le vrai Jude Bellingham ahubwo je nabonye Rodrigo Goes mbona Eduardo Camavinga. Ancelotti nawe ubwiwe ivya Camavinga no mwanya bikiri mu gipfungo. Ejo harakina Camavinga, ejo harakina Ceballos, ejo harakina nde ukabona ngo aba basore ntibahoraho. Rero je ngende kwico kintu nubundi avuga ngo Classico igomba kwitwa Classico vyanka bikunda. Barcelona yaba mbi yaba nziza, Real Madrid yaba mbi yaba nziza, ku munsi w'Imana turagomba kubona urukino nk'uko twabonye muri champion. Nta bidasigwe ko bazotsinda ibitsindo bine kubusa navyo bo bitsinda nariko. Iri jambo sinda rivuga nshinge ngo hazokwinjira ibitsindo binganuko. Mugabo ya tension iduga mu bakinyo kumva ngo kwa Barcelona tuje gukina na Real. Jewe Gavi ngomba ncunge Jude ndabizi sino rekipera barafise mugabo ndamutobera nta yankinana. Umumose agomba kuza visio mentalite bikarangira urukino rusubiranye uburyohe bwako. Match yeruse bwana zadeba abantu barareko baranayibona mu kanya gato kuri screen zacu. Match yeruka equipe ya Barcelona yari ifiswe n'umugabo witwa Xavi Hernandez banyega ibine kuri kimwe muri finale ya Classico ya Supercopa Espagne. Ariko bigaragara uno munsi nuko Barcelona twari dufise kiriya gihe mu kwezi kwa mbere kwa 2024 il totalement différent na Barcelona dufise muri kuno kwezi kwa mbere 2025. Ni equipe zitandukanye banashaka no mumenyereza yarahindutse umugabo yitwa Hans Dieter Flick afise equipe kuri no munsi kuri yakwandagaza kwa kiriya gihe barafise equipe yarufise umugabo yitwa Xavi Hernandez two kwitega ku rukino rwo ku munsi w'Imana cyangwa match yo ku munsi w'Imana. Turabona muri kino gikombe equipe twa FC Barcelona igomba kwigaranzura equipe twa Real Madrid na cyane hajemo ko kantu ko kumva ngo match ruka mara dutsize ibitsindo byinshi natwe iyi match tugomba kwihora. Ndaza kuba ngaruka kuri ico kintu uhereje ko uvuga kwihora n'ibindi bigiye bitandukanye ntagera kimazo bo Classico itari muri rivalite kuko na match yo muri pre-season yatuvugije abantu bakavuga ati Barcelona yatsinze Madrid ibyo kuvuga ngo bakeneye abana canke ngo ni pre-season ngo ni ibintu byo mu bucagucagu n'ibindi bavuga ati tsindwa wemere watsinzwe Classico c'est tout. Iyi rivalite ni kikwereka ngo izokwamaho nizohera mugabo reka nigarukire ku kintu ko bintu bigera kuri bitatu qualification uburyo equipe zo zaje final nigarukire ku kintu citwa uburyo equipe zarangije umwaka n'uburyo zigomba gutangura umwaka nigaruke no ku kintu cico kino gikombe kivuze kuri buri equipe yo bigitwaye na cyane kubikurikira kuri no equipe zo bitwaye kino gikombe haba muri champion cyangwa mu yandi mahikano. Equipe zose je novuga ngo zaronse qualification presque mu bihe bimwe no gwa adversaire atarumwe yaba Barcelona yaba Madrid nkuko Randri Chatsu byavuga ati senkani na equipe nimwe twabonye explosive uvuge ngo kuko Barcelona dufata karonka match bakina Bilbao muri championnat siyo bakinye muri Supercopa. Muri championnat batsinze Bilbao bitsindo 2 kuri kimwe nivyo mugabo muri Supercopa batsinze ibitsindo 2 kuri kimwe mugabo urabona ko kwa kundi ushobora kubona dufate akaronka equipe ubugigendera progress kwavuga ati iyi equipe ndayiravye match imwe canke zibiri ni equipe twari gikombe canke niba nayikuramo niyo deception zo bambonye muri mwihikano. Barcelona niyanyeretse ku buryo mvuga ni iyi Barcelona mbonye imbere ya Bilbao uwo bazohura finale agabe. Madrid niyanyeretse imbere ya Mallorca ku buryo mvuga ni uwo bazohura finale agabe baronse qualification de ma part mu bihe presque bimwe. Hano bacha tugaruka kuri Ange twari dushaka match ya Classico kuri finale ya Barcelona na Madrid kandi no munsi nivyo twayironse duca twanaliza rero turabe mbega ino migwi nica eco tuma equipe kanaka canke yindi itsindi yindi duca tugaruka ku bihe vy'ukuntu equipe yarangije umwaka n'ukuntu yatanguye umwaka. Barcelona buriya twarabivuze ni nkuko n'izindi equipe bimeze buri ugiye kuraka ku bice byinshi kwijana equipe zose ko zatanguye iganwa siko zikimeze uno munsi. Hari equipe ishobora kuza dufate inkino zo gutangura iganwa reka ndazifata inkino zo mu matsinda mu mayiganwa kanaka. Hari equipe usanga mu matsinda ishobora gukubita inkino zose sisi nkuko tubona muri Ligue des Champions. Equipe ikava muri Ligue des Champions mu matsinda inkino 3 zo gutangura zo gusubiriza zose bazitsinze hagera 8e de finale. Ya equipe yarengana yitwiye kabiri canke yaciye muri barrage mugihura ni senkani kandi nikibuza kigusezerera
niyo handi uzubonera ngo mbega ya ekipe yitwa ko yavuye mu matsinda ikomeye irabandanye dukonvenke cyangwa birameze gute. Objectif za ekipe cha zihinduka. Ekipe yavuye mu matsinda ifite 6-6 nako yatsinze match 6-6 na ekipe yaciye muri barrage mugurira muri 8e de finale. Wewe warenganye ufise inkino zose nutaburi capable yo kugumana ya ritme yawe biragusaba ngo ube uzi uburyo zino nkino zo gukurakuranamwo zikinwa. Nivyo bintu bibiri, performance ukabura performance, menya uburyo inkino zo gukurakuranamwo zigira gute zikinwa. Kuko muhuye yaciye muri barrage we deje yaramaze kwiyakira anarenganye n'ubundi yamaze gukurakuranamwo n'abandi ashitse no kundi rukino afata nk'ugo aheruka kubagize gute akina ubona na performance abafise. Kuko umuntu yaciye muri barrage none performance arayifize yatsinze inkino zingahe. Nkuko uno dufate nka Portugal yo muri 2016 mu gikombe cya Buraya bagitwara baciye muri barrage nako bagera bana araba meilleur perdant babaye bagatatu mu itsinda rimwe Hongrie. Mugabo urabona ngo barenganye bavuga ngo turahaswe fatika Cote d'Ivoire yatwaye igikombe cya CAN yise gusezerera Senegal. Senegal yarenganye mu matsinda tubona ari babalo tuvuga ati bafite amahirwe yo kwiyongera ikindi gikombe, ariko bagezeyo Senegal ibura ya performance imaze kure ya performance baca bakogwa ko n'uburyo Cote d'Ivoire motive kumenya gukina inkino zo gukuranamo kuko n'ubundi bari bahaswe. Rero no muzi nico kintu nagarutse ko navuga ati inkino zose imigwi igomba gukina muri gice cya kabiri cya season igomba gukinwa na caractère gukurakuranamo gusumba performance, ko performance bigaragaza ko benshi barayitakaje. Ubutayitanguranye ntayafise kandi nani yasabwa ugasabwa kuba decisive. Uwayitanguranye nawe ntabafise kubera yuko yatanguje abana canka kinisha abakinyi bashaje canke equipe we yahuye n'ibibazo ibinabiri bituma abakinyi batameze neza psychologiquement. Nukuvuga ngo babwirizwa gutegurwa urukino kurundi. Umukinyi ategurwa rero kuri chaque match ayitegura nka finale. Uyo biragoye kumubwira ngo nyereka performance iri gira consistency muri performance yawe ukina nkuko wakinya na Bilbao abari kukina na Madrid abari kukina na Rayo Vallecano biriya byaraheze biragoye gusubira kubona mu gice cya kabiri. Rero mvuze ico ucubona ko Madrid na Barcelona intango zabo z'umwaka nimera z'umwaka wa 2024 ni equipe zibiri zidasa. Barcelona batangwe umwaka neza nako batangwe saison neza ariko umwaka uza kubuhera wa 2024 imeze nabi. Mugiye Madrid jewe novuga ngo batangwe umwaka nabi nako saison nabi. Baza kuba barangiza umwaka wa 2024 ukwezi kwa 12 kwa kumugisha banarangiza batwaye igikombe cya Coupe Intercontinental. Buriya tugiye kura Madrid kuva saison itangure gushika igice cya mbere cyazo kirangira twabonye Madrid igomba gukina inkino zikenewe nka finale gusumba kwa ronda ko performance. Mugiye Barcelona twabonye bafite performance mugabo kandi inkino zitwa ko bagomba gukina nka finale iyo quality twarayibabuzeko. Niyo rero tugiye kubarondera ko kuri finale. Kuri finale duca dusanga izi equipe zibiri Real Madrid na equipe FC Barcelona. Dusanga iki gikombe nkuko bivuze amateka icavuga. Madrid buriya mu bikombe 13 bafise ibikombe ndwi bavyatse Barcelona muri igikombe cha Super Cup. Mugiye Barcelona mu bikombe 14 bafise bibiri vyonyene nivyo base equipe ya Real Madrid. Ibindi uraza gusanga bavyatse za Bilbao bavyakaza FC Sevilla bavyakaza Valence. Ariko kandi ugacwa no muri forma nshasha buriya yo muri Arabia Saudite ko muri Arabia Saudite yasigaye hajayo umugutu atwaye igikombe. Mugabo bwa mbere muri forma ya Keira wagomba gukina Super Cup aruko watwaye Copa del Rey undi yatwaye igikombe cha champion. Mugabo nabo turabona ngo Barcelona yaronse amahirwe yo gukina kino yo gukina rino iganwa rya Super Cup d'Espagne kubera yuko yabaye ya kabiri muri champion ariko atayikombe yatwaye. Mallorca yaronse amahirwe yo kujayo kubera yuko yabaye ya kabiri muri Super Cup nako muri Copa del Rey yakinye final ya Copa del Rey ya Copa del Rey. Mu isanzwe muri forma ya Kera twari kubona match yuza Madrid na Athletic Club Bilbao match ya na retour bikaba birangiye utsinze agatwara igikombe. Mugabo urumva ko muri no forma nshasha imigwi isigaye ironka itike kubera yuko forma yahindutse equipe ziriko champion bariko baradandaza bakaja gutegura inkino ya Arabia Saudite. Abana muri Arabia Saudite bagasoma kuntu bakabona ino migwi kumbure babonera kuri television kenshi bakinjiza amafaranga babonye ko ni inkino ziko zakinirwa ku kibuga kinini. Kumaze kubona inkino ziko zakinirwa ku kibuga cakira abantu barenga 60 King Sport Abdallah. Birumvikana ko n'inkino zigomba gukinwa kugira ngo abantu baze kuri stade ari benshi. Rero izi enjeux zose ugerageje kuzizana chandaba iyi finale ije ryari haheruka iki. Iyi finale ije mu gihe equipe nka Real Madrid yarangije umwaka neza hamwe yotangura itakaza kino gikombe bishobora kuafecta cyane kuko muribuka ngo no muri Ligue des Champions buriya nibararonka qualification ariko kandi muribuka no muri champion twabonye batangura umwaka batsinda equipe yitwa Valence batwereka ngo za nkino zitwa yuko equipe
ibikeneye gutsinda match critique bizikaza mu nyuma kuvuga ngo yatsinze yatewe shoot on target imwe abandi bateye 60 vyanse genda bavuge ko bakinye match mbi batewe possession ya 90% bafise 10 ariko batsinze match nivyo biye Madrid babamwe mu gice ca kabiri ca saison mu gihe equipe nka Barcelona dufata karuriro ye equipe yatangura saison neza ipruva itsinda buri wese bahuye inyagira Madrid inyagira Bayern Dominique ni equipe igomba gutangurana umwaka ikintu gikomeye cyane gutsinda umukeba nkuko baramutsinze muri championnat ariko kandi ni motivation ikomeye cyane ku mugabo yitwa Dietans Flick na equipe y'abana biyo kuko no munsi na cyane bigaragara ko equipe uko yatanguye championnat ariko kimeze uno munsi ubajije Yamara ati umaze guhiki Barcelona erega unibuke izo bari finale ya mbere izo bari nayo finale ya mbere kuri Lamine Yamal umukinyi yitwa titulaire ndetse ni nacyo gikombe cya mbere Flick agiye kugwanira nk'umumenyereza mukuru equipe ya FC Barcelona voilà les hommes pour laquelle za critique rero abantu bari batanguye kuvuga ngo equipe ya Flick yarasubiye inyuma ku munsi w'Imana dushobora guhindukiza amaso tukavuga ngo Flick atanguye umwaka neza ari motive nyuma yo gutwara igikombe cyatse umukeba kandi biravisa amago ko wibuke ngo muri Champions League naba kabiri wibuke ngo muri La Liga bari nyuma ya Madrid na Atletico Madrid wibuke ngo muri Copa del Rey baraza kuba bakina ku munsi wa kane na equipe yitwa Real Betis ibi birakwereka ngo Barcelona igatsinda Madrid igatwara kino gikombe izo bari ya Barcelona itweretse ngo natwe birashoboka ko tuba decisive na cyane cyane ko ari cyo kintu tugira gute dusabwa mu gice cya kabiri cya saison ibi niyo mbona rero match yugari ibintu biri kwa Barcelona numbira ngo Barcelona ndayikeneye ko kuzokina neza cyane Madrid ndayikeneye ko kuzokina neza ugomba gusumba uwundi kumenya uburyo igikombe gitwagwa cyangwa uburyo finali itegurwa kugira ngo abandanye agira saison neza na cyane cyane mu kwevitare critique cyangwa se mugunga critique bamaze ku misi ko Madrid bamazigiye kuri critique zuko n'umundi batwara ibikombe batakonvense ariko bamaze umwaka neza mugabo kandi imba bamaze umwaka neza 2025 ugatanga utakaza igikombe birakwafecta ko biravugisha abantu mu gihe Barcelona yarangije umwaka ikina biboneka ko yasubiye inyuma niyo atangura itwara igikombe abantu bose baraza kunuma bavuga ati reka rero twitege Barcelona kuko nta gikombe gitwagwa mu 11 igikombe gitwagwa mu 19 mu 9 ibintu reka ndabitware muri buno buryo Real Madrid ndabivuge kuno Real Madrid ntiyigera ikina neza imbere ya Barcelona nta n'umunsi umwe ahubwo Real Madrid gukina neza kwayo ni gute filosofia equipe iratsinda bien sûr gukina neza kwa Real Madrid ni insinzi ariko iyo Barcelona yarenze itsinda Real Madrid iba yayifashe kuko dusuje amazi nyuma turibukiye Classico iheruka Ibitsindo 4-0 yari Barcelona twaraba Pedri Gonzalez tukavuga ati noneho Pedri ni gishirira caka twaraba Rafinha tukavuga ati ni gishirira caka twaraba Casado tukavuga ati sans faute umwana yitwa Pau Barca mugabe ya Real Madrid nzitsinda Barcelona ibe yakinye ariko Real Madrid target yabo ni iki turazi ico dushaka nico kintu ndiko ndabona muri Classico yo ku munsi w'Imana Barcelona batanguye umwaka neza w'inkino nkuko waje bivuga wanashaka batangura uko twebwe twese atamuntu yabibona ko byashoboka kuko iyo maze kububura Frenkie de Jong na Ronaldo ugiye gutangura championnat uzi yuko ryamanye Bernard na Casado nuwo Bernard wari wishimiye akacavunika ata match zitatu zirahera nimwe mu mayishe kubumaze kubugira hagati mu kibuga ibi bintu byo kumbwira ngo equipe ngo irankesa abandi ngo equipe ni yankesa ngo equipe susatirize bujyana ibi kuri finale canke ku nkino zo guhera muri kino gice cya kabiri cyazo byaraheze ni ikintu cyo kuba kuko Barcelona dufata karuru uburyo bakina Madrid basabwa kwa decisive ibintu bya meilleur défense cyangwa meilleur attaque byaraheze naco bibafasha bagatsindwa match ukina na Real Betis ibintu bya meilleur défense meilleur attaque naco bibafasha ugatsindwa match ibintu byo kumva ngo meilleur défense meilleur attaque mu gihe utari capable yo kwa decisive urukino ku rukino muri championnat baragusize karba wanashaka nimba ari bafise meilleur attaque bagomba kuyiprove ku rukino rwo ari rwo gose iyo attaque yabikazi gatanga kazi bagatwara ivyo bikombe erega ku bikombe ushobora kuronka okazi imwe kabiri nico ndakubwira meilleur attaque rero ni waronka okazi imwe kayihusha uwundi afise attaque isanzwe mugabo yaronse okazi imwe akayikonka akayivyaza umusaruro gutwara igikombe nukuvuga ngo mwijambo rimwe Barcelona bagomba kuza kuri Classico batagendeye kuri vya bindi bivuga ngo urumva twarasubiye inyuma mu kwezi kw'icumi kugera mu kw'icumi na kabiri harabaye hiyo miyaga itari imeze neza bagomba gutora ikintu bita shifo bagafuta buri kintu cyose n'umwaka mushasha turimo nta match Barcelona bamaze gukina match mu gice cya mbere cya saison nta gikombe Barcelona batakaje ibi Madrid yatwaye nuko Madrid yitwaye neza muri saison iheze kuko Super Coupe ya UEFA bayikinye barayitwara kubera ko batwaye Ligue des Champions mwaka wese iyi Coupe Intercontinental ni kubera ko nubundi aribo baserukira umugabane waburaye Barbastro niyo equipe yuguruye inkino kwa Barcelona mu mwaka wa 2025 bayitsinda 4-0
bakinyera Bilbao bayitsinda 2-0. No kuvuga ngo muri kano kanya tuvugana kwa Barcelona ni nta makemwa. Real Madrid umwaka wa 2025 ajya ntihugurwa na Valence. Ya batangwe bakina na Valence Valence biri kuri kimwe. None hejo ku mugoroba w'ijoro ryakeye batsinda mu gikombe c'umwami batsinda Deportivo Minera ibitsindo 5. Shako aka kantu Madrid batangwe umwaka batsinda Valence avec caractère yabo kuko batsinze match afise carton rouge mu minota ya muri ya sura Real Madrid ya vrai irimo. Batsinze match presque novuga ngo yari yarabananiye kuko baheruka gutsinda, bari bafise record yo gutsinda equipe bakayitsindira Mestalla, bisanga muri context badakwiye, batakaje le meilleur joueur de l'équipe, ariko kandi bisanze bagomba gutanga umwaka batsinda kuko niyo mwayo nyene yari yarigugira ngo afate ikibanza ca mbere mu kurinda ko Atletico na izokina kirarane cayo. Ibi byose ugiye kuraba uburyo batahukanye gatatu, peu importe contexte bayatwayemo, baratweretse le caractère décisif y'uburyo amanota canke ibikombe birondegwa kuri chaque match mu cyaca kabiri. Uburyo rero zijemwo muri 2025 bagomba kuza kuri finale yaba Real yaba Barcelona bibagiye ngo 2024 ntiyabayeho. Ni se zitanguye n'umwaka mushasha w'inkino tanguye. Tugomba kuzana ingufu zose zitakabayeho yaba Barcelona yaba Real Madrid, kuko no munsi kwa Barcelona ntuzoza kubwira abantu ngo jewe mu kwicumi naratsinze Bayern ndayikurikiza ko Real. Ego warazitsinze none musi nimba udatsinze Real gutwaye igikombe. Real warayitsindiye nimba waratsinze Real uno musi uri nyuma yayo. Ega rero ko biriye uno musi nibigikombe. Nawe nimba Real Barcelona yaragutsinze bine uno musi iri hejuru y'amanota 5. Nawe nimba Real Barcelona yaragutsinze kiriya gihe ikabigira ikongera muri Super Coupe ya Espagne gutwaye igikombe. Ibi birafasha kuri imbere yabo ariko igikombe baragitwaye babagwaye signal regati no muri igikombe tutwaye no muri championnat turashobora tukwiruka ko tukaza kuromonta. Nuko rero bimeze witwa Blessing ati hama Azadromansa Landry na Kirmek guys ndabasavye mu match muzoze kwivuga uko nyene. Ndiko nivira ijambo yanditse match. Ni match yanditse match ariko arige clavier uba uri kurandika ikintu kwandika match ya football kandika match y'ibintu byinshi dukoresha amatora icyo nzi nogariko. Nubundi jewe novuga ngo kuko ibi bintu tugomba kubikora mu muco. Dufise Bahizi, dufise Di Christian, dufise Azad Romanza, dufise Kiromike, dufise Landry. Juma dufashe mu ngabwi ivyuma. Akore post. Abari wenyene yiha uburyo iyo post igomba gukogwa, anaduwe n'umwanya novuga ngo amatora zoherera abantu nibo bagomba kwitorera uburyo bajosikiriza urukino kuko iyi ni big game igomba gushikirizwa mu buryo bene yo babica kuko ibintu si ivy'iwacu. Ibintu si ivy'iwacu. Uno munsi aba nivyo twe turashobora kugira ico tuvuze muri organisation tukamenya ukuntu dutunganya ibintu kugira ngo bene vyo tubibahe neza mugabo kandi turakeneye kubona n'ivyiyumviro ijambo rinini rigomba kuba kujanye n'ivyo y'abadukurikirana. Ndabisubiyemo abantu nibaze babona twebwe turi hano dufise abamenyesha makuru batanu ko hari ikiganiro c'inkino dufise mu gatondo nabo barazi kuvuga umupira kandi barabizi Bahizi muramuzi Di Christian muramuzi. Dufise ikiganiro cyo ku mugoroba Sport Zone kirimo jewe na Kiromike na Landry bigomba kuba mu muco ari canke bigomba kuduha ide y'ukuntu tuzobikora. Juma dufasha aratwumva mu ngabwi ivyuma adukorere post nimba amatora azoba kugeza ejo saa 6 nimba azoba kugeza umunsi w'ejo wose urangiye hama duproclamire turarane gahunda tumenye ati abafana bifuza ko match yovuga uko hama tubihuze n'ivyo natwe kumbure tuhuriza hamwe nka Team Sport ama match tuyivuga. Bivuze ngo hano abantu bagomba kuja kuri Facebook yacu. Ya abantu bari kuri YouTube yacu. Ariko ugomba kuba waragize na suivre kuri page yacu ya Facebook ni PJ Classic FM 97.3 MHz niho novuga ngo amatora za kubari. Ariko batangure banatubwira ubunyene. Abari kuri YouTube channel yacu mutangure mutubwire ingene mwipfuza match yo ku munsi ku munsi w'Imana iri bugende. Mutangure mutubwire abari kuri YouTube turaza reko tumenya ingingo turi ibufate nuko reka skora ritunganijwe kurinda ku munsi w'Imana tukarababiraza ko bingeze gute namvone ziri muri equipe twa FC Barcelona zotuma tuvuga ngo bahejeje match neza muri Real Madrid ntamvone ziriyo izari ko ziravugwa bavuze ko turudusirishage ariko bidashobora kubabuza gukina match nubwo barimo novuga ngo guhatira ko ariko tugomba kwitega umukinyi wari wese agomba gukina final avuga ati nawe no canja nkasiba izindi ngina ariko final na Luka Modric atagaragaye kuri match yo ku munsi w'ejo nawe ku muno munsi yakoze akagwara yarafise kamaze kuba gahera bivuze ngo match yo ku munsi w'Imana iriteguriye mu buryo bugaragara bwose ku mpande zose hagati y'ekipe yitwa Real Madrid ndetse na ekipe yitwa FC Barcelona.
Lone nuko bimeze nanayivuze Kuri El Clasico? akantu gakomeye cyane kuri izi anje akantu nari nibagiwe buriya muri no forma nshasha kuva muri 2020 Madrid yakino ikombe ntiyagitwara kabiri gakurikirana kandi niyo ekipe yageze muri finale kenshi gashoboka ko dufashe nko muri finale zibiri ziheruka zose Madrid yariyo uno munsi giye ukina finale igira gatatu yikurikiranye kuva muri 2023 24 25 finale zitatu zikurikirana mugabo birumvikana ko kino ikombe ntibaragitwara kabiri gakurikirana muri no forma nshasha yo muri Arabia Saudite iyi nindi objective kuri Madrid kumbura ishobora kubapusa ikababera nka motivation mugena Barcelona nabo barashobora kubitanguza uno munsi twanavuze na kakanu ka Ange Madrid baratsinze Barcelona mwaka weze mugiye mwaka wera Barcelona bari batsinze Madrid nindagiye kutwemeza réellement ko ametrize uwundi muri zino nkino za finale kuko muri no forma nshasha dufase nimba kabiri baheruka kuba bahura umwe wese arafise kwigamba ati nagutsinze 3-1 akabwira ati nagutsinze 4-1 uno munsi rero ni simbo y'inuma kuko nibaza ko biranatandukanye wanashima nko mu myaka ibiri heze byaragaragara ko muri 2023 equipe ya Xavi kuri finale yari equipe yategeza gutsinda Madrid ko Madrid yari mbi Madrid ya 2023 batari bakemura yizi ni equipe yarangije umwaka itwaye agakombe ka Copa del Rey konyene nako nyene batswe ugabura mugihe Barcelona yari yatwaye La Liga muravyibuka wari umwaka ubona ko Barcelona ya Xavi nivyo bihe vyiza nibaza abantu bayirukamo kuri bo baragize kuri Barcelona ya Xavi ubwo rero Barcelona yari nziza kandi yatsinze imerita dufashe mu mwaka weze naho iyi Barcelona ya Xavi bakina na Madrid yari Madrid ijyana barabiprovye avec triple witwa Vinicius Junior uno munsi doma parche wa kwari na match ije kugira ngo umwe yerekana ubugabo bwe ariko kandi basa nabanganye inguvu rero niho tuzobona caractère decisive sino nko mu myaka ibiri yeze jewe Barcelona yatsinze match ubona ngo Barcelona yagiye imerita gutsinda Madrid yatsinze match mu mwaka wayibona ngo irameta gutsinda ariko uno mwaka sino kubwira ngo biroroshe ko Madrid igiye gutsinda nko yatsinze mu mwaka weze sibwa ngo Barcelona biroroshe igiye gutsinda nko yatsinze muri 2023 nizo mpura kere mbona ngo ni 50 ufise caractère decisive yo kumenya uburyo ikikombe kizorondegwa gusumba uwundi ashobora gutahukana novuga ngo nini match by the way mbona ko ishobora kuzoba yugaye cyane ninabona ibitsindo byinshi bikoroka nk'imvura do mapara azoba ari surprise uyu mugabo nanje ni match kuko ni match imwe byaro byinshi yeah of course turi kumwe na Vyuka Group of Company bakufitiye promotion special kuri Vyuka Pictures birumvikana ko muri promotion itunganije kuno gukurikira kuri boke yose ya mariage yisemo yaba simple VIP